Karibu bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima ni special Coupe du Monde 2026 video igira 11 uko twatanguye niko n'uyu munsi dutanguye inkino za quart de finale hamaze gukinwa urukino rumwe dusubiye kugarukana umutumire yatanguranye nino special Coupe du Monde. Reka imbere yuko mbandanya ndamusabe aduza akajwi gatoyi abaramutse asubire abibwire kuba taravye ikiganiro ca mbere twasangiye ca special Coupe du Monde 2026. Ndagize yambu izajyanje ni Matis Bugira imfura afise imyaka 19 mba nga muri Sweden urakoze cyane nkagira ndagusaba ikigongwe sabi n'ikigongwe abakunzi ba Action Vibes biko je nagumye ndakwita bigira imfura ni Matis Bugira imfura birakomeye cyane ugo rudome rumwe y'uruhinduye ubuhinduye izina ry'umuntu no muri systeme nibisubira kwinjira ego mumva ko cyane igituma ari umugisha kumugira muri kino kiganiro nuko asanzwe akina n'umupira w'amaguru kubari batavyumvise mu kiganiro ca mbere ubabwira ingene watanguye umupira w'amaguru naho ugeze uno munsi. Je natanguye umupira w'amaguru ku myaka natanguye natanguye ku imyaka 11 ego nangurira ngaha au début yari nyene gukina kwiyamiza après niyo umuntu yatanguye kubona ko afise quelque qualité niyo natanguye kwambizaga ko nshobora kuba professionnel jusqu'ici je ne pas pour ça. Ego gushika uno musi uri kuragwana kugira ngo iyo ndoto yawe itinde ikunde. Ego cyane Imana ibishatse kuri Action Vibes TV tuzobandanya tugutera intege cyo kimwe n'imisore nkawe iri mu ma academy atandukanye muri communauté y'abarundi iri mu mahanga ari nga muri Suède ari mu Bufaransa ari muri Angleterre urasanga imisore iri kiragerageza gushikira ubwo rwego rwo gukina umupira nk'umwuga. Rero ukomere cyane ni ibintu bisaba discipline ni ibintu bisaba perseverance kuko umuntu agenda arahura n'ingorane zitari nkariko ivyo byose bikagukomeza mu buzima bwawe nkuko wabivuze ari shaka ry'Imana nta kizobuza yuko ubishikira. Ni Matis Bugira imfura umutumire wa special Coupe du Monde 2026 ku munsi wejo hari ku munsi wa mbere wa gatatu hari ku munsi wa kane ego ku munsi wejo hari ku munsi wa kane itariki 9 z'uku kwezi kw'indwi umugwi w'Ubufaransa waraye usezereye umugwi wa nyuma mu migwi yaserukira Afrika muri iki gikombe c'isi yose. Imbere yuko dushika ku mugwi wa Les Bleus umugwi w'Ubufaransa reka mbaze Matis gatoyi ukungene yabonye imigwi yaserukiye Afrika muri rusangi muri iki gikombe c'isi yose. Jewe narakunze ko bakinye cyane amakipe mato nka za Cap Verde narakunze nyene berekanye caractère ama grosse équipe muga narabaye desi cyane na Senegal n'ubu umuntu biranka ko asubira kuraba ijya match nibo biyononeye ko ijya match bari bayifise ama barayonona après Côte d'Ivoire muga
pense que Côte d'Ivoire manque de l'expérience. Eh, C'est un peu nicyo cyabuze ku ma ekipe yose apart le Maroc ayandi yose yabuze un peu l'expérience ya Coupe du Monde. two kwizera ko muri 2030 zishobora kuza zakosoye ako kantu. Ego abavuze nararavye abanaliste bo mu Bufaransa bagaruka usi ku bumenyi bw'abakoci, wewe hari ico bivugako? Nivyo muga je pense nibaza ko ari experience y'abakinyi gusumvya apana y'abakinyi gusa n'iy'abakoci. Ego kubera iyo umuntu rana nka Maroc ivyo bagize 2022 baza bafise confiance baza ati mu moment précis tutegerezwa ko agisa différemment. Ego murakoze cyane, ni special Coupe du Monde 2026 muri kumwe nanje Padre Bellanov, umushitsi wacu umuhinga wacu ni Bugirimfura Mathis, umukinyi umusore w'umurundi w'imyaka 19 ariko aragenda agana urwego rwo gukina umupira nk'umwuga, bimwe twita urugero rwa professionnel. Rero akaba ari wari karadufasha kubona ingene iki gikombe c'isi yose kiriko kiragenda. None Mathis, mu kiganiro ca mbere wari waduhaye umuntu yarumva yuko uha amahirwe cane igihugu c'Ubufaransa kimenyerezwa na Deschamps, gifise umusatirizi abasatirizi bakomeye bayobowe na Kylian Mbappé, ariko iruhande yiwe hariho Dembouz, hariho Olise, hariho Doué canke Barcola. Urumva ko n'abakinyi bakomeye cyane. Nagira ngo utuyagire wewe nk'umukinyi ingene wabonye parcours yabo, uri kubona mu bw'Ubufaransa uri kuravyifatamwo gute? Urumva sinari trop surpris muga abantu benshi barabaye surpris kubera mu match amical France ayandi ma equipe arakwereka un peu le visage azokwerekana muri Coupe du Monde. Ego muga France ikunda kubigira ivyo bintu kubera ndibuka neza 2022 ko batsinzwe 2 fois contre le Danemark. muga igihe bayirankontra muri Nizenya phase de groupe barayitsinze kandi France yaragiye kure ujya mwaka. urumva kubera ari une grande nation bafise ama individualité menshi, abantu barafise ukuntu bavuga ati ya mugani bizokunda. Barafise Olise, Mbappé, Ousmane, muga bizofonctionner ensemble. J'ai toujours cru kubera turavye neza Ousmane wa 2024 na 2026 Ousmane ni Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Respecta après Kylian na inavite Kylian none mukinyi muri Coupe du Monde. Urumva benshi bavuga ati ntaco yashoboye gutsinda na Real Madrid, ati bishobora kwanka no muri Coupe du Monde. Nigera nata Coupe du Monde. Coupe du Monde ni gwiwe. Ni tournoi. Ego hari ukuntu hari abakinyi bamwe vyanka mu maclub, kurabona nk'ubu muri Paris Saint-Germain na Champions League yatwaye, muri Real Madrid baye saison ya kabiri, imbere y'iyi saison naco yatwaye. Ariko urabona yarakinye 2018 arayitwara, 2022 muri Qatar yarahakije, finale yayikinye neza aratsinda triple. Ubu urabona ko anganya ibitsindo na Messi. Ariko ukaraba ibindi bihangange byatsindiye ibikombe byinshi nka Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or akarenga 5 agashika 5, ukaraba ba Modric, ukaraba mbega uwundirinde Neymar, ugasanga mu gikombe cy'isi yose ntibyigeze bikunda, wasanga umengo si gikombe cyabo. Ivyo bintu umuntu yo bisigura gute kuri mwebwe mukina umupira w'amaguru? Urumva nkuko bivuze ni ibintu bigoye gusigura. muga je nibaza ko le fait que yayitsinze directement ariho kikini bwa mbere byamuhaye beaucoup de confiance. Et après umaze kubita muri finale namwe wenda arabikora, jewe n'abandi we
nta n'umwe yamvugisha naramaze narakoze ibyo abandi badakora urumva confiance yoyo nta n'umwe yayimwaka arayifise ego cyane turi kuri Action Vibes TV spécial Coupe du Monde 2026 na Padre Belanov umuhinga wacu ni Bugirifura Matisse umukinyi wo muri semi professionnel hano muri Suède ariko aragendagana urwego rwa professionnel nico tumwipfuriza turiko turayaga kuri iki gikombero cy'isi yose cyane cyane turaba umugwi w'Ubufaransa yari yahaye amahigwe muri pronostic yiwe igikombe cy'isi yose kitaranatangura nico gituma namusabye yuko yoca hano kuri Action Vibes TV bwira tubwira ingene ari karabibona none ntimureke gufyonda kuri sabone mubandanye mutambukana natwe nibaza ko kuri Action Vibes TV muharonka gusa ibibubakira iteka Matisse urukino rwa Maroc n'Ubufaransa ejo warubonye gute tugirira kanalize gatoya première mi-temps la France a dominé mais pas beaucoup ego en deuxième, certainement. Après le premier but. Muganari, igihe Mbappé arata penalty nariyumviriye le Maroc peut revenir. Icyo nakunze nuko bo barakinye football. Hariho tactique. Uravye uriko uraraba match ya Maroc ukayicompara na Paraguay urabona ko c'est deux équipes différentes. Hari ikina umupira n'ikina box anglaise ego umva nicyo cyangereye ko batagitinye bakinye football ubwa c'est dommage équipe de France rero ufashe Mbappé hariho Doué ufashe Doué hariho Olise ego barabona ko akimata duga cyane nkuko byahora ego urakoze cyane Matisse none uha amahigwa yahe Les Bleus igihugu cy'Ubufaransa cyo gushobora gutwara iki gikombe cy'isi yose ejo Mbappé yavuze ati bon ntacyo turashika ko kuko uzokwitwa umugwi ukomeye rwose nitwatwara igikombe muga jewe ivanganye bazotsinda nshaka kugira iyi parcours bagize kuva le premier match na fin n'imwe yaragiye match n'imwe nshaka kureprocha la France d'avoir mal joué urumva nicyo gituma nibaza ko bazoyitsinda ni nka Espagne 2024 ego kuva le premier match twarabona ko ariyo equipe ikina neza muri toute la compétition après ni coupe du monde ukina neza siwe yamatsinda nicyo gituma nibaza ko France irafise so plus encore nuko bafise expérience ya 2022 barazi comment se rendre en finale ego reka turindire demi-finale y'uno munsi kuri ku munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kw'indwi ububirigi bwa Doku Kevin De Bruyne begundi Romelu Lukaku nabonye n'umukapiteni w'abakina muri Aston Villa ari wasa n'utwaye umugwi yitwa Tielemans ariko arakina neza cyane barafise n'umukinyi akiri mutoyi yagize double kuri urukino baheruka Charles de Ketelaere yakinye neza cyane mbona ububirigi bukina nka groupe ntibugifise umukinyi womenga arasumbya abandi gose naho Lukaku iyo yinjiye ubona yuko umengo hari cyahindutse hari amahirwe uha ababirigi imbere ya Espagne no munsi j'espère muga sinshaka ko batsinda ndashaka ko Espagne itsinda kubera ego mushaka guhura n'abafara na Espagne muri demi-finale ego hotsinda ububirigi bwogenda bushaka kugira revanche contre la France izoca byoroha kugira
sindi aroga muga n'ukuri ego wewe urafitiye confiance equipe y'abafaransa ingene iri kiravyerekana cyo bituma nshaka Espagne Neza. Tuzokurondera inyuma ya Coupe du Monde kugira twumve pronostique ko izobayo hanyuma amahigwe wa Norvège ni igihugu c'ababanyi kizokina n'umugwi w'ubwongereza Harry Kane contre Erling Haaland urwo rukino wibaza ko ruzogenda gute je nabonye match ya Norvège Brazil kubera niyo ya mbere naravye kubera ya France Norvège bashizeyo equipe B ego urumva niyo bashobora kuraba ubone niveau by'ukuri mugabo ko nabonye bavuga ngo Haaland si Haaland si Martin Odegaard barafise abajoueur bazi gukina barazi gukina umupira cane ego kandi ntibazi gusa gukina physiquement barafise na technique physiquement yoyo ntibavugisha ko bagize possession ya 66% igihe bakina na Brazil kandi bafise aba ailier Yvon 200 l'heure ego bafise Oscar Bob sinzi kumubuza Ego. Manchester City ego ndamubona très technique na Martin Odegaard narakunze match the Gunners iki gikombe kirimwo ba Gunners benshi dommage era la meilleure défense le meilleur défenseur du monde urazi iyo Saliba atakinye ingene barira bakavuga ati ariko aranakina n'umugongo uri kuramujya ko bavuga bati ntidushobora gushiramwo la croix ntawo musubirira oya nawe Upamecano ariko arakina neza ari très calme kandi ari très complet ego karagaciyemwo ko abakinyi tuguma tubabona mu maclub tubona abo muri Paris Saint-Germain n'umugwi wa Matisse hari abo muri Arsenal twariko turavuga Saliba mu Bufaransa Saka mu Bwongereza Martin Odegaard muri Norvège ego rero reka turindire n'urukino bigoye kuvuga uzotsinda hagati y'Ubwongereza na Norvège hanyuma Ubusuwise na Argentine ni Argentine bazobareka batsinda naho Suisse yakina neza Argentine urakoze cyane Matis kuba watwigoreye ugasubira kuza kutubwira ingene ubona kino gikombe cy'isi yose nitwogenda rero tutavuze intumbero y'iki kiganiro kuko nibyo turavuga ingene inkino ziko ziragenda ariko tukaguma muri iyi ntumbero y'uko inkino n'ukwegeranya abantu football basket n'inkino zose ziriho kugira ngo abantu begerane mu budasa bwabo nibaza ko na ekipe ukina mwubu usanga harimo abavuka muri Suède kumbure hari na mwebwe muza muva mu mapeyi abavyeyi bava mu bindi bihugu urukino rero rugatuma mwegerana ariko turabona amajambo y'ugwanko nk'aya yavuye kuri uyu mukenguza amateka w'umudamu muri Paraguay abwira amajambo mabi cyane Kylian Mbappé hari n'abakomantateur usanga bariko barakoresha ari nk'umukomantateur w'umudagi yitwa Schweinsteiger yahoze ari umukinyi akomeye cyane yahavuye avuga ijambo ritari ryiza ngo ni football sauvage hanyuma hari na interview umucoach w'Ububirigi amwibagiye ingene yitwa ahejeje gutsinda Senegal umengo Ububirigi butsinda Senegal avuze ngo izo ekipe ngo minota ya nyuma ngo ntiyagashize ko Africaine ariko abamwumviriza barumvise icyo ashatse kuvuga murumva ko no mwene ayo majambo wumva ko harimwo akantu mengo kukurabira uwundi hasi none wewe nk'umujene ariko arakura ibyo bintu ubivuga ko ikico wohanura cyane cyane abajene n'abantu bose baja mu bintu by'inkino ufatiye kuri ibyo bintu by'ugwanko bya rasisme
urumva racisme ni sujet iri important pour moi urumva iyo uri umukinnyi biroroshe kubera urashaka kureponda kuri théâtre muga mu buzima busanzwe ibintu bigoye kwakisepta kubera c'est injuste urumva nicyo gituma mvuga ati kubera iki urumva ni ibintu biri kubera ko ibihari kubera iki hari racisme turi abantu afuze konti afise amaso afise izuru afise umunwa afise umuntu urumva turi cyo kimwe gusa n'urukoba rutandukanye muga abantu nyene abantu bama mu bintu byose hama hari umuntu arondera ikibi arondera gutoba kubera no muri bible urabona ko na satani yaraje kugira tumenye ikibi n'icyiza urumva gira twufatira ngaho tugasaba abantu guhitamwo iyi spectacle turiko turabona kuko kutabona ingene biryoshe Rabio ariko arakina na Olize ariko arakina na Kone amaso yacu akatwereka yuko umengo si abafaransa ariko kandi ari abafaransa muri diversite yabo ego dusaba iryo jisho ryo kubona iciza Imana yashatse ko kiba mu mashugwe adasangiye amabara muga je ndibaza ko abantu barabibona ubwo razi azokamara abantu je papa wanje yarigeze kumbwira azokamara abantu bakubwira ati naho uba uri kuri avansi utegereza kugira uko barashaka kubona uduga muga pa plus que urumva iyo ubonye bagenika nka Paraguay ni kaho twabasohoye urumva bacavuga uko kubera France yabasohoye n'abandi niko nyene batabafise iwabo bajya bakina baba bakinira za Tyskland za Allemagne Belgique ayo mamoni yose nyene hari ayandi ma equipe donc harimwo mu muntu akantu kukwa nka succès y'uwundi yaka un peu de jalousie muri kino kiganiro rero ino video ya 11 aho niho nibaza tugira duhereze kuri iyo nyigisho kugerageza kugwanya ako gatima kishari kari muri twebwe kugerageza kwakira success y'uwundi nucurondera kuvuga ngo naho yatsinze ngo ni kubera ibi kugira ngo umumanure hasi iciza twemere ko ari ciza hanyuma tugikunde kandi twapresiye n'uwagigize nyamba ubufaransa buriko burakina neza tuvyemere nituje kurondera utwo tundi tuntu ataco tumaze dutumume abantu tubagabura mu migwi kandi twese turi abavukanyo niyo nyigisho nyamukuru yo kuri Axia Vibes TV hano ni naho tusozereye kino kiganiro special Coupe du Monde 2026 nkaba nari kumwe na Matis Bugirimfura ukaba ukinira umugwi wahe ubu Iko Franke ego cyane tumusabire kugira ngo mu myaka mikeyi tumubone ku rugero rw'aba professionnel nanje ni Padre Ignazio hano mu kiganiro c'inkino mukunze kunyumva nka Padre Belanov nkaba ndabatumiriye cyane kubandanya mukurikirana Axia Vibes TV special Coupe du Monde ariko mukurikirane n'ibindi biganiro muri uku kwezi kwindi biganiro bivuga kuri vocation z'abasacerdote Patiri Deo Ndayishimiye avuka mu Ngagara turamwipfurije yubire nziza kandi Matis nawe urimvukirayo mu Ngagara ego ari umupatiri yavukiye mu Ngagara kwije 25 yahimbaje 25 turamwipfurije yubire nziza n'abandi basacerdote rero bazokurikira kuri wa gatandatu ni Patiri Zahiga Maneno Jean Marie hariya ibuzira canda hanyuma hazoza arakurikira n'abandi yubire nziza mubikurikirane rero kuri Axia Vibes TV mukurikirane ikiganiro ca Padre Butoyi Paul w'imutumba imyaka 23 abaye umusacerdoti mukurikirane rero ni ikiganiro c'abakenyezi aho bahanura bagenzi babo kugira ngo ubwiza bw'umukenyezi butangure gushingira ku mutima
ku ngeso nziza, ntibushingire gusa kuguza umuntu arahindura urukoba rw'inyuma ingene abantu bamubona kubw'inyuma. Ni ikiganiro kiryoshye cyane mwateguriwe na Nadege na Sandrine hamwe na Jota Bakutsa Kivi bo kuri Action Vibes TV. Murumva rero ko ibintu biryoshye kuri Action Vibes TV, mugume mufyondaho, abatayizi muyibamenyeshe, mugiraho mwubahwe. Bye bye.